kuri uno munsi wahariwe ubumwe bw'abarundi mw'ishirahamwe Parseme twagira twibutse ibintu bitandatu tubona ko vyoba inkingi yofasha kugira ubumwe bw'abarundi bukomere, kuko igihugu ubumwe mu bakigize mu bavukagihugu ni ikintu gihambaye cane kugira dushikire ico twifuza cose. La cohesion iyo dushaka kuja haba vyo gutera imbere mu 2040 ata ubumwe na cohesion ntibikunda. Ubwa mbere ibintu Uburundi bwofatirako icambere bufatirako ni ukuri ko ari igihugu cabayeho kuva kera, dufise ururimi rumwe n'imico imwe, ni ikintu gihambaye. Ikigira kabiri nuko abarundi naho bagirana ingorane muri kahise barasezeranye. Turafise amasezerano ngo y'ubumwe bw'abarundi, turafise amasezerano y'Arusha nayo guhagarika ibintu vyagiye biratuma abarundi bumva ko baja hamwe bagira. Ayo rero ni ukuza turaraba avomera ukumvikana k'Uburundi, tuza turagira inzira yo kumvikana yerekana ko abarundi bafise uburyo bumvikanamo. Ubugira gatatu n'izi ncungu rwa gasore tuvuga tuti incungu mu vya leadership mu kutwereka inzira y'iterambere, incungu ya demokrasi tadayemekyo. Izo ncungu nizitwereka ko hariho exemplarity y'abantu tushobora kuvuga tuti dufatira ica kane no gutsimbataza ico bita intwaro etadodua iyo kigendera ku mategeko meza gateye akazina muntu n'ubutungane. Iyi nkingi ya kane idahagaraye nimwe idahagaze neza nimwe ituma abantu bumva kumengo mu gihugu cabo ntaco bamaze, bafashwe nabi, bararenganijwe, nta mategeko umwe wese ni akukuru kwa vyumva umuntu acinyiza uwundi akamira. Iki ni ikintu gikomeye cane mu kugira ubumwe bukomere mu gihugu. Iyo kibuze uko bigenda kose. Ubugira gatanu ni gushikira ubutegetsi vy'amatora. Amatora yatunganwa neza, umuntu agatsindwa ku mugaragaro, agatsinda ku mugaragaro, ataguhezwa, atakuvuga ati je mbujijwe iki. Ivyo ni ikintu gikomeye, kuko birashika mu gihugu runaka ugasanga n'amatora akaba akaryo k'abantu bamwe bayizizitira, abandi ugasanga barahezwa. Ico cose ni ikintu gituma imitima y'abantu ishobora kuhungabana mu bijanye n'ubumwe bwabo. Ica gatandatu rero n'umwidegemvyo mu vy'ubutunzi, hamwe ingingo zifatwa zituma abantu mu vy'ubutunzi boroherwa kandi bakidegemvya bakagira imigambi. Ingingo zifatwa biturire ku masoko ingene atanga ukamengo ibijanye n'ubutunzi hari ico bita capitalisme de copinage vyagiye mu kagwi k'abantu, n'ivyo biraheza bigaheza. Izo nkingi zitandatu zokwama zakoreweko, uwo mugo bishinzwe n'abandi bakaza barako inkingi imwe muri yo yose iriko irafasha vy'ukuri kugira igihugu kigume gihagaze ari igihugu cifasha. Hanyuma rero ibi vy'uko twariko turaba ku nkingi ya kabiri y'amasezerano yagibayeho kugira ngo baze barumvikana, tukaraba twabana nta yuko nyimba abarundi bahunze canke n'abandi hakama hariho uburyo bwo kuganira bwo kuraba ingene abantu bose bosubira mu ruhongore kikaba igihugu kimwe. Aho nuzo turiko turavomera neza ibijanye n'ubumwe bw'abarundi.